Amahoro y'Imana abane namwe mwese bene data. Shalom shalom. Umugisha w'Imana ubane namwe. Umugisha rero n'umunezero kuba Imana yaguhaye ingabire y'ubuzima ukaba uri kurahema ukiri muzima. Rero ni ibintu bidasanzwe Imana yagukoreye kuri uyu munsi. Imana ihabwa icubahiro, Imana ibihererwa icubahiro cane kubwo yashoboye kukuzigama. Hariho benshi bapfuye batakiri bazima, batakiri ko barahema, batakiri ko baratambuka nk'uko uri kuratambuka, batakiri ko barahonyora, ubuzima bwabo butameze neza. Ariko wewe naho bitameze neza byose nk'uko wifuza, ariko hari ico Imana yakoze ku buzima bwawe. Nagomba ngo ufata akanya gatoya tumarane tuganire ino jambo. Ndizera yuko riza gukora ku mutima wawe, kandi n'iryakora ku mutima wawe uze kurisangiza n'abandi, uhereze n'abandi kugira ngo bashobore gufashwa no guhezagirwa. Umwami Yesu aguhereza umugisha. Rero hari ijambo twari twavuganye ko ubushize ya Satani, ukuntu agwanya abantu, ukuntu arondera abantu cyane cyane abantu aragwanya bose kuko n'umwansi w'ibyiza. Iciza cose citwa ciza Satani arakigwanya. Biravuga ngo nta kindi cazanye umwansi atari ukwica no guhonya no gutikiza. Ariko ndakunda Kristo Yesu ko yazanye no gutanga ubuzima kandi bwagutse. Imana ihabwa icubahiro. Kristo Yesu uri yaje gutanga ubuzima busagutse, aguhereza ubuzima busha kuri uyu munsi, aguhindurire izina, aguhereze agakiza gashasha, asuka ibihe by'impemburo umutima wawe ubwira kandi mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Nagomba rero dusome ijambo ry'urufatiro dusanga hariya mu Banyefeso, ni naryo twari twasomyeho igice cyaho ca 6 ku murongo wa 12. Turasoma mu izina rya Yesu. Kuko abo tunigana nabo atari abo inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umuzimagiza, nimwe mu mbi z'ahantu ho mwijuru. Imana idufashe cyane. Kuko abo tugwana nabo atari abantu b'inyama n'amaraso, abo tugwana nabo, abo tunigana nabo, abo duhigana nabo, abaturondera, abifuza kukugwanya, abarondera ubuzima bwawe, abarondera ubugingo bwawe. Imana idufashe cyane. Ntukabone umuntu yagukoreye ikibi ugire ngo exactly ngo niwe afise kucikorera, ariko abafisa kandi kamoteri k'ikindi kibi kiba kiriko kiramusunika gukora ivyo bintu, kuko ntago aba yaravutse akora inabi, ntago aba yaravutse kuko umwana yakivuka agikura aba ari umuntu mwiza, umukubisa aca kuyambira, umukubisa akarira acaza akagusanga, ukabona yuko nta kintu kibi na kimwe yumvira ku buzima bwawe. Ariko uko Satani abandanya kumukoresha, akamutera, akiga ingeso mbi nyinshi, akiga ibintu byinshi bivanye n'aho agenda kurira n'ibintu agenda ahura nabyo mu buzima bitandukanye, bigatuma yofata intumbero zitandukanye, bigatuma yohinduka muri ubu buryo canke buriya. Kuko hari igiho ntago dushobora guhakana ko hari abantu beza, hari abantu beza kweri babagwa neza, bafise umutima mwiza, bababarira, baharira, birengagiza, bababarira, bafise umutima uciye bugufi, bafise umutima w'ubuntu. Ariko hariho n'abandi bantu barimwo Satani ku rundi rwego rukomeye cyane, ku buryo adashobora kwihanganira ikintu na kimwe, ku buryo ashavura ku rugero rudasanzwe, ku buryo yuzura ishavu ry'umuziriringanya ku rugero rudasanzwe, rikamutera gufata ingingo nyinshi mbimbi zitandukanye. Ariko ibyo sivyo nagomba guhagararaho. Ahanini ico twagomba guhagararaho ni kino. Nagomba kukubwira yuko abo unigana nabo ari abakuru, abadayimoni bafise intumbero yo kukugwanya no kunyaga no kurondera umugisha n'intumbero, kugutesha intumbero yawe, kuguhagarika mu mugambi Imana yaguteguriye, gukatisha abana bawe, gukatisha uruvyaro rwawe, gukatisha akazoza kawe, gucafuza ubuzima bwawe, guhindukiza ubuzima bwawe, kugutwara umugisha, kugutwara inyenyeri no kugushira mu kibanza utategerezwa kubamwo. Uyu mwasi Satani rero hari abadayimoni azura iyo abonye hari umuntu afise inyenyeri ikomeye,
yo kugera kure, yo gutera intambuko. Abonye uri umuntu uzoba umu engineer akomeye ukazogira umumaro. Abonye uzoba umuntu azoba umumaro muri societe, uzoba umumaro mu gihugu, uzoba umumaro kuri famille, uzoba umumaro mu miryango, uzoba umumaro ku nshuti, uzobera umumaro ishengero, uri umuntu uzoba umumaro, agerageza kukugwanya, akagushira hasi mbere yuko ushobora gukura, cyane se mbere yuko unagera no muri ibyo byumviro, wewe utaraniyumvira yuko uzoba ico kintu. Satani wewe atangura kukigwanya before yuko ugira information iyari yose, before yuko ugera muri ico kibanza wategerezwa kugeramwo. Ni benshi Satani yagwanyije, arabarondera, arabamena amaso, arabica, imigambi yabo n'amayerekwa yabo arahagarara. Ariko nagira ndakubwire mwene data, uyu munsi Imana igukore ku maso, uhindukire. Ibyo Satani yari yateguye bibi ku buzima bwawe bihindukire kuba ineza n'igitangaza no guhindukirira kuba mu byiza mu izina rya Yesu. Icyo Satani yari yateguye kunyaga, Imana igikure mu biganza byiwe. Hari abantu Satani yatwaye confidence. The devil have already taken your confidence. Wahora ugira confidence, wahora ugira wumva yuko ushobora kuvuga speech cyangwa se discourse ukayivuga neza mu kazi kawe, ugakora interview neza mu kazi uri kurakora, mu kazi wifuza gukora, ugatanga ama interview atandukanye. Ariko Satani agutwara confidence. Uyu munsi ntago ushobora guhagarara wemye, yarayitwaye, yarayinyaze. Uyu munsi uravuga ibintu, ukavuga ibintu bidatonze, ibintu bitari ku murongo, uravuga amajambo, usigavuga amajambo adatunganya, amajambo y'urukoza soni. Birashoka ko byabaye muri past, ariko nagira ndakubwira uyu munsi Imana iragomba yuko ushobora guhinduka, kuko igufiseho umugambo ukomeye cyane. Urashobora guhinduka uyu munsi ukabera umugisha umuryango wawe, ukabera umuryango igihugu kiragukeneye, ko ushobora kukibera umugisha. Nta bandi bo kubaka Burundi, nta bandi bo kubaka igihugu cawe, nta bandi bo kubaka umuryango wawe, ni wewe. Your family needs you. Umuryango wawe uragukeneye, batoyi bawe baragukeneye, bakuru bawe baragukeneye, abavyeyi bawe baragukeneye. Reka gusamara. Satani aragomba kukwica. Satani yarazi yuko neza niyareka akabaho umukozi w'Imana Mose, akamureka akabaho, yuko Abisirayeli bamukeneye kandi bazotabagwa biciye muri Mose nyene. Agerageza kugwanya, urashobora kumva kino kintu, agerageza kugwanya Mose mbere yuko Mose yonagera muri biriya byataranatabura, ataranamenya kivuka. Agerageza kumugwanya, agerageza kumushira hasi, agerageza kumukubita hasi. Yarazi yuko Isirayeli ikeneye umugabo nka Mose kugira ngo ishobore gutabagwa. Rero agerageza kumugwanya. Birashoka ko uyu munsi Satani ariko araguhindurira intumbero, Satani ariko aragukatisha, Satani ariko agutwara mu bindi byumviro, Satani ariko agutwara mu yandi mayerekwa, Satani ariko agutwara mu bindi bitandukanye. Yes, aguhindurire intumbero yawe, aguhindurira akazi kawe, agukure mu kazi kawe, uje mu byaha, uje mu biyobyabwenge, uje mu ngeso mbi, utakare, wibure nawe ubwawe wibure. Please change. Hinduka. Mwene data, niwemere ko Satani agutwara, niwemere ko Satani akujana. Umuryango wawe uragukeneye, igihugu cawe kiragukeneye, ko kibera umugisha. Nta bandi bo guteza imbere umuryango wawe, nta bandi bo gukura mu bukene umuryango wawe, nta bandi bo kwibuka umuryango wawe, nta bandi bo gutabara famille yawe, nta wundi muntu wo kuguhindurira izina no gutabara ubuzima except you yourself. Wo kwifatira intumbero wewe ubwaye ku giti cawe, ukavuga ati uyu munsi nditahuye, ndazi condi, ndagomba ico shaka, ndazi ico shaka, ndazi nico ndondera, ndazi nico ndi, and then ushobore guhindura ubuzima bwawe. My goodness.